barundi kazi inshuti z'Uburundi, umwizerarangwa, abarundi bose twifurijwe kuba umunyu w'isi, twuhirira Uburundi, tubuzanemo akanovera gakenewe, tuvugisha ukuri bene wacu, tuve mu ngorane, turwanye uwo mwasi wese agomba gutukisha Uburundi, azanye amacakubiri, yaduhekuye abacu. Mumaze iminsi mwumva bikora mu gahogo, ba Bwejeri si bake. Bwejeri iyo asarira atukisha abandi, atukisha mwebwe Barundi, abarundi mwavukitse, nimwaba muvuga nka Bwejeri karabaye murapfuye, kubera yuko benshi bazica bavuga bati abo bantu bavuga nka Bwejeri none basigaye ari abantu canke n'ibintu by'ibipfamutima. Abantu nka Bwejeri tubagwanye abanyakugira Imana, abantu bagomba kuvuga baturira, abantu bakoresha amapropagande y'amaradiyo kugira ngo bikundwakaze canke baronke ico barya uno munsi n'ejo, abo bose abakunzi b'u Burundi. Nukuri twicare hamwe ikibazo kugira ngo twese dusabane ikigongwe, abantu bareke kuvuga bati bwa bundi burya bwoko busa na Bwejeri, coba ari igitutsi. n'ukuri ntokwihanganira, mutokwihanganira, atanumwe yo kwihanganira. Uyu munsi rero nagomba nishure igice ca kabiri ku bibazo bambajije y'ivyabaye mu 1972 Burundi, hanyuma mu ncamake kuko navyo nyene ni birebire cane, nja gufatira ku nyandiko za bamwe bavuga uko abandi bakavuga uku. None ukuri kuri hehe? Ukuri tubisanga cane cane nkuko nabivuze mu bitabo. Twese mu kubaza tubaze tuti nimudusigurire neza ingene leta ya Micombero yagiye amezi 3 ugwimo rutaraba, bakagenda kwiba gukidinapa umwami mu Bubirigi, agaca mu Buganda bakamuzana i Bujumbura akapfungirwa i Gitega. Amaze ayo mezi, ku munsi w'itariki 29 z'ukwa kane ku muhingamo muri 72, Micombero agakombora leta yose, agaca yiyegereza bamwe gusa, nka minisitiri w'intwari yo hagati mu gihugu, nka minisitiri ajejwe indero, nka minisitiri w'ubutungane, nk'abakomanda bose b'amakambi na chef d'état major, hanyuma bose akabiyegereza kugira ngo iryo bara niryaba aba aribo babizi bonyene, abandi ntibamenye ikintu na kimwe. Mu byo twayaze mu minsi heruka, muribuka ko mu bitabo twaje turasoma twese, twabonye yuko muri kahise ku Burundi hariho ibintu bimwe byari bifatanye n'igihugu kibanyi, cyane cyane impunzi zari zarahaje biturutse n'ubwimo rwabaye mu Rwanda mu 1959, aho haje impunzi zigacumbikirwa i Bujumbura, mugabe izo mpunzi zikaba zitwaje ibigwanisho. Mbere mu 1963 zikaruhuka zigiye gutera, ariko zikananirwa zikagaruka i Bujumbura. Muri izo mpunzi rero nizo baje bararungika mu bikorwa bimwe kugira ngo mu bukozi bw'ikibi zikore zifashe. Sinobidondagura ko narabivuze mu bwicanyi bwo mu Kamenge muri 1962, mu bwicanyi mu Zabukeye, no kwica incabwenge zose z'abahutu muri 1965. Hanyuma abo bacangiro nyene ndabibashikira ingene no muri ivyo bitero
vya hariya mu za Rumonge babikora ko kugira ngo baje gusomborotsa bavuge yuko ingwano zateye, kuko kanatsinda no mu bitabo tusoma ngaha mu vyahise by'u Burundi turabona yuko n'umukuru wa Murere b'Ikongo yari acumbitse i Bujumbura kuva mu 1964, hanyuma tugaca tubona n'ingene uyo mukuru wa Bamurere acumbitse i Bujumbura yazanywe na bande, mbega ntiyari muri ako kagwi kaciye kagenda gutera mu za Rumonge. Ivyo byose turabishikako kuko tugenda turaba ivyerekana yuko ari ibintu vyari vyateguwe n'ubutegetsi bwari buhari. Mu byo twavuze mu minsi iheze, muribuka yuko twavuze ingene iyo ntara y'Imbo yari imeze, kuko tubisanga mu nyandiko mu bitabo banditse ingene abantu babayo cane cane ku bwinshi bari abarovyi, abirimizi barimo imyumbati, abandi nabo barimo ikawa, hanyuma abantu bakeyi bari mu bategetsi bakorayo. Mbere hariho umutegetsi yagiye arahindagurwa kugira ngo afashe mu itegurwa ry'ivyo bintu, yongere aze arasomborotsa abantu, yitwa Nyambere. Byose nari babwiye. Abandi nabo bari baje kugwiza baba muri izo ntara, bari abantu bigorewe bakenye bavuye mu misozi ya Mugamba, Bururi, Rutovu, Songa na hariya y'Ivyanda. Abahutu n'Abatutsi bikeneye bagomba guca amafaranga. Abo rero nticabuza yuko Micombero n'akatsiko kiwe babajaniranya bakabamara, hanyuma bagakoresha abo bacangiro babo kugira ngo berekane yuko koko batewe. Mu nyandiko za bamwe bagiye barandika, hariho nka Simo Kururu mu byo yanditse avuga ati jewe naratohoje, narabuze abantu bambwiza ukuri, kubera yuko nabajije abanabariya, ndasoma ibitabo nongera nanje mu byo nagiye ndafata nukuri iyo nteguro yateguwe n'Abahutu. Ati kubera yuko abo bategetsi bagiye guhumuriza gusa, ntibari bagiye mu bindi. Hanyuma abandi nabo bakavuga bati oyaye, ivyo bintu sivyo. Najewe ndaja kuvuga kwijambo, kuko muri ico gihe amezi 3 aheze, mu kwezi kw'icenda nashoboye kugenda mu ishure Igitega mu mwaka w'8. Ishuri yarimwe Abatutsi gusa bavuga ibyo bashaka, ndazi ibyo bavuze, ariko dukuke kwijambo bukebuke. Dukuke kwijambo kubera yuko abantu ba Rumonge mu nyandiko zose twabonye mu bitabo byose ntaho byerekana yuko abanyagihugu bari bashamiranye kugira ngo bashobore gutera umugumuko batemane. Nta na hamwe byanditse. Hanyuma ndashika nanje kuri temoignage yiwanje ingene jewe nyene nkuko nabibabwiye nari mu mwaka w'indwi i Makamba, ingene nashoboye kubona ako kagwi k'inkorabora kaje, mugabo kakaza kari mu miduga mishasha, umenga bafise uburenganzira bwo kuja iyo bashaka hose, kuko ntawe batangira, gushikaho bamara umwanya utari muto, amasaha menshi kw'isoko y'Imakamba bigaragambya atawubatera. Ariko hagiye kuza abasirikare